mbwira ikintu yaguhaye je ntaraguha yaguhaye iki ndiko mbwira wowe yaguhaye iki amafaranga ndakurungikira imunsi urambara urarya uba mu nzu nziza abagore mukunda iki mushaka iki niki kibabumba nitsira kimwe abantu nkamwebwe shirimo abarira nuruka kurya umutima ndawukurya ndagusezerana imbere y'Imana nazokumva kariko karajwira iruhande yanje uzusanga n'agatamitsi ishashi mu kanwa babarira Gisa kuri cyatayiranga abandi bagore sinzi niko uzuzo no gucayo Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Muradutunga, inomero mwahamagaye ntishobora kuboneka muri aka kanya. Muragerageza hanyuma. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Muradutunga, inomero mwahamagaye ntishobora kuboneka muri aka kanya. Muragerageza hanyuma. Sorry, the number you have... umugabo ageze isaha ataraza ibintu bitangiye kuntera ubwoba kumusaba ukuri kw'ivyamubayeko ivyo bitumye agenda akamara isaha atarataha mu rugo ndabona ko atapfa kwera canke yarantaye ntiyabimbwira n'inkuba yoba yarantaye ncanje ahega yemwe ko na Innocent namutaye akagere none nawe yigiriye mariage
ko mbona isi nyuzuriyeko none. Canke yoba yaje ntiyanyiyereka. Nuko bigiye kunkomerana. Mbana akanyamuneza kose gahetse. Twari umwana wanje nakundi. Reka ndabe ko tabari mu cumba da. Constance. Constance. Kwahani. Cyane. Barayimetse. Yego. Murakomeye. Ndashimye. Nje ndameze neza. Mama Constance. Kuze kuri natse umwanya niyumvira ukuntu twari tumaze iminsi tubana. Kuze kuri Constance naragukoreye amakosa menshi. Kuri nta kindi gituma ndaguhamagara niba nagomba imbabazi, ndagusabye imbabazi. Ndagusabye imbabazi kuko naragukoreye ikintu kibishe cyane. Nukuri mu mahoro. Buriya je nta n'ishavu ndagufitiye. Oya, kubera ko burya Satani ntabwo yari wewe. Cyambere kimwe ndazi ko umuntu mwiza, kandi ndazi vrema n'umutima wagira binyereka ko umuntu mwiza, umuntu w'urukundo. Ariko Satani arondera abagihagaze nyene bakaba ari bagwane kugira ngo bagwe. Nayo ubundi bitavyarahetse jewe ndamahoro, kandi narana ko ataco dupfa atari wamugwaniza nyene. Yarafise intumbero yo kubabaza umutima w'umuntu. Ibisigaye ahubwo ndanabashimiye
mama mwarakoze kunyakira mukumva muri mwebwe mugaruye urukundo rwo kubona ko ndi umuntu nacyo ndabashimira. murakoze cyane nawe n'ibyo yabaye umutima wanzanye. Amen. sinari nzi ko ushobora kumbabarira kuko ndazi ko nagukoreye ikibi kimwe kibishe. bisigaye Constance, ndazi neza ko gushika muri runo rugo hariho impamvu yatumye hashika, kandi ndazi ko ushobora kuba ufise ikibazo muri wewe kuko muravye ibihe binini nubwo nagufashe nabi. Constance, urashobora kumbwira ikibazo ufise, umbwire intambara wahuye nayo mu rugo n'ubuzima bwawe. Oya, gusa nta kibazo kinini gihari, ariko ikintu nyamukuru cyatumye mfata ingingo yo gushika i Bujumbura, naretswe n'umuvyeyi umwe na papa dufise. Mama nawe yarahangayitse cyane kugira tugere mwa bindi bigero tugezemo. Rero cyane mva nafata ingingo yuko noza i Bujumbura kugira ndabe ko umuryango wanje wotera iyindi ntambwe, ibisigaye n'amahoro. Constance, ndazi ko ufise imbuto canke ibanga ry'Imana muri wewe, ntabwo mubizi ukuri, ariko kandi nyimba aricyo kintu cyatumye gushika muri rugo, Imana iguhezagirire kandi izokwishura kuri ibyo bibazo byawe. ariko kandi nimba ari ikibazo ufise kikuremereye canke umutwaro uwo ari wo wose ufise muri wowe, reka ndagusaba umbwize ukuri, kuko nimba ari ivyo n'amahoro meza, kandi witegeye ko Imana izokugirira neza. Amen. Rero tugende kugira ngo umuceko ndagashika neza. Okay, karibu. Merci. Wari duheze nawe. Sha nyene byari byarashitse. Nemaze igihe mu bintu bitanyorohereje. Baranyije telefone. Nja mu bintu nyene byo gushakisha amanimero ibiki. Ubuzima nyene bucumenga burahimbaye gatoya. Nyene usanga bitoroshe. Hari ibibazo. Ubuze telefone? Sha. Yatari kabisa. Okay, ndakubona ko ubyibushe kweri imeze neza. Sha nawe nacubaye. Yego ubundi nubwo tubibona. Nubwo hano ubu ni wanje. Ubu ni wanje kabisa uribona nawe. Ni wawe ni wawe gute? Uheruka amakuru kera. Aya. Okay, amakuru yindi misi basi. Teni saa turashika. Mbega Sharoza ni hari, ndamukumbuye cyane. Yoza akubitiye muri ville gatoya. Sihari. Shatse kuvuga ko ntamubona rero. Nawe ubona, kisi umurindiriye. Nakundi, ariko nizere ko meze neza. Ni sawa. Okay. Ni sawa turashima Imana. Ni vyiza cyane, umugabo we none nawe ari. Umugabo we ni je? Wewe? Zorutse. Ya. Wewe? Jewe ndi umugabo wiwe. Umugabo we gute? Ntavyuzi? Ya. Umugabo we ni jewe. Eric yarapfuye. Sa? Eric yarapfuye kera. Eric nzi? Yemu niwasa kumubona azoba ari umuzimu. Eric yarapfuye? Eric yarapfuye. Kandi shani mwaje kudufasha n'urubanza. Yishwe n'ikintu byo. Shani yezo ko ari Constance yo baramurotse.
bazi ko kajya akagore katoroshe shavyo nashoboka kajya akagore n'akarozi yarapfuye kabisa ntabyo namenye sana ndabona ko ucubatushe ariko ntajo reko uvuze ngo umugabo ngaha cyagenze gute kumva ko Erika amaze gupfa naciye asubira roza sana mutwara utubana ngaha iyi nzu ni iwanje ari Imana yarabikoze kweli nyene byarazungurutse impaka amaze gupfa urumva naciye shikira urugo Imana ishirabikora gute waciye winjirira hoze none kabisa ujya ni sheri wanje nawe muzohura nuko bimeze kweli ntutangara sha umugore we neza ntiyangetse reka ngenda nzogaruka hoza hasi reka singiriza mu umushinga ntaye nako umushingana okay uramukiriza re ndamubwira nta kibazo yego kabisa hazaza Imana yarabikoze nta kibera ubusa hariya ubundi mutama wo mu rugo ngaha wariki niyo ngaho Peter. Yes. Karibu kandi mu rugo iwanje. Murakoze. Amakuru y'ibihe none. Shani sawa turaho turashima. Uherutse Peter. Ndibuka ko wagiye utanezerewe ubabaye. Bivuye ku majambo wari wumvise canke ku byo wari ubonye. Nagomba manze ndagushimire imbere ya byose kuko wamye uri umugenzi wanje mwiza kuva tukiri bato ntiwigeze untererana haba mu buzima bwa misi yose no mu buzima bujanye n'iby'inkwero wanyumva hagufi reka ndagushimira ngukengurukire wambereye ifura Peter warabonye ukuntu nturubi kujya mukozi amajambo namubwiye ujya musi warayumvise agutera intuntu narabibonye kandi ugenda unabimbariye ku by'ukuri ujya mwana w'umukobwa yamututse ibitutsi byinshi yamutraumatiza birenze kandi Peter ntakubeshya ndiko ndabyiyumvira ndumva mbabaye iyo subije amasimo kubera ko ntibyari bibereye abana b'Imana natahuye ko iyo umwana w'Imana asamaye gatoya Satani aba yinjiye je naruguruye umuryango gatoya Satani arinjira mu kibanza kinini abisi ariko Peter ndagushimira ko haserutse ndagushimira ko waserutse hageze kuko Satani yari yamaze kuntwara ujya mwana w'abakobwa naramukubise Peter ajya ntacyo wabonye naramwambitse ibara rimwe ku by'ukuri sinonabisubiramo ariko Peter ndagushimiye ku mpanuro wampaye ndagukengurukiye cyane sinzi ko akubera amakuru meza ariko nagomba ndakubwire ko ujya mukozi nemeye kumucunga neza abeho neza kandi nakumva no mutunga nka mushikanje kuko ndiko ndaraba Peter abana banje arabafashe neza umenga nawe yabyaye Karibu.
Ni sawa? Sawa. Umeze neza? Ariko umengana tuzinanye wewe? Nakwibutse. Ese ni hatari. None hano uruhazi? Cyane. Aha. Woza ahantu utazi ugashika. Sinzi gituma ntangaye. Wowe uba ngaha? Mba hano kwera. Nturi mu Kayinoza? Bivuze nk'ubize. Ngeze uri kugira mariage. Félicitations sha. Merci. Ya, yaragize na mariage. Yego. Esha. None muri n'abagenzi ko tabutumiye kuri mariage. Sha, ikosa siwe vraiment. Narindi ahantu kuratari gushobora kumbona ngo tubonane, ikindi naco nta telefone nari mfise kandi azi ko umuntu adafise telefone abasa n'udahari vraiment. Sio byo kabisa, ariko nahe gutari mu gihugu. Nukuri nari ngaha mu Burundi. Nta mfise noja vraiment. Sha gusa ndaryohewe ukuntu wega. Sha, Imana iramuhaye uburuhukiro vraiment. Kandi aruhukiye n'ahantu heza. Mana yanjye ko nawe. None ko nari ndakuziba kwitari. Je nitwa Costas. Ngonde? Ntutangare gusa umugabo wawe aranzi bihagije. Wewe umubwiye acamenya kubera yarabaye paresha umugabo wanje. Wowe kuruvuga iki? Nari kuramuzi wewe. Erike ndamuzi cyane. Waragiyeyo? Erike ndamuzi kweli. Erike ndamuzi kuko barabagenzi n'umugabo wanje. Imana ishimwe ko basubiye guhuza naho nyine zari intambara. Uzi nkaho byari byoroshe kuko Erike yaragwaye. Aragwaye tugenda kumara bisi nyinshi gushika yaho ananduruka nitaba Imana. Sa kutavyumva. Erike yarapfuye. Oya. Yarapfuye? Kumenga nta uratangaye. Ntavyo waruzi? Yego. Erike nakihari. Yarapfuye. Haraheze n'igihe simbara ntutabizi. None ukivyumva uri umugore wiwe? Sha, ariko yangana. Yangane kabisa. Dahuye n'umunsi mubi frère. Navyo waruzi ko Erike yapfuye? Sha byo tuvyihoza nkwibarize sha akana Berenice. Urakahasanze. Sha Berenice ujya mwana ararushe, arababaye. Umuntu wese abonye hamagara Constance. Je n'umunsi wa mbere mbona yampamagaye Constance ngo uramuzi. Ahubwo nanatangaye ko nari wewe. Bigenda gute ngo abana bangane kujya uturugo umugabo wawe wapfe nabimenye abana babe bagowe kujya vraiment hari. Jenny cyumva ko sinzi no gupfa ko yapfuye batahari. Mve mukobwa nkubwiye. Uracyari muto mu rugo. Buriya rero twese twari tuzi ko tugiye mu rugo. Tuba tugiye kudibama. Riba ari nk'ijoro tuba tugiye. Ariko simvuze ko besha atari ko bibabera. Mugajesha ya mashasha sinayaronse. Kandi ikindi nacyo urose n'umugabo nawe atari yararose izo shasi. Ntabwo no gusabira uzomuhaye amahoro. Uzomubatse. Subugaba bwanje kuba narahahetse. Peter ndigaya iyo ndiko ndaraba abana banje ukuntu banezeranywa nawe nkabona ukuntu abafata nka nyina wawe ndigaya subije amaso inyuma ndiko ndaraba
ukuntu abitaho naho byari kujya pita narabona ko nanjye nari ngeramiwe kangushimiye kubw'impanuro zawe zampaye ingufu zo kwitaho warakoze cyane. Mugisha umbwiye amakuru meza cyane kandi ndabigushimiye ndanagukeje kubwo guhinduka kwawe kuko burya umuntu asa n'ubundi. Ikindi naco ico umuntu adashaka yuko bamugirira nawe ntakagikorera abandi, niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Kuko ndizera neza nawe mu gihe wowe uriko urafatwa nabi, utotezwa, uhohoterwa, naho wowe uri umukozi w'umuntu runaka ntiworeka kubabara. Rero ico ndakigushimiye ko cyane kuba warumvise impanuro zanje. Hanyuma ikindi kintu naco dukwiye kumenya Mugisha no kumenya yuko turi abana b'umuco. Mu gihe turi abana b'umuco, Kristo n'umuco, mu gihe turi abana b'umuco, natwe n'ivyamwa byacu bitegerezwa kuba bya vyamwa vya mwemu, Imana n'urukundo. N'abavuga ko bayikunda, n'abavuga ko bayisenga, bategerezwa kurangwa n'urukundo. Hari ubwami bubiri Mugisha, hari ubwami bubiri, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Kandi ntibikenewe yuko turinda kubaza umuntu ngo mbega wewe ukorera ubwami buwe canke uri ubwami buwe, ahubwo ibikorwa by'umuntu nivyo vyerekana ubwami yapartenamo. Imana n'urukundo, ab'Imana bategerezwa kurangwa n'urukundo, ubugwaneza, ubumwe, kuzurana na bose, gufashanya, gushigikirana na vya bindi byose vy'ivyamwa vya mwemu. Hanyuma abo kwa Sekibi nabo dutegerezwa kubabonera ku bibi vyabo. Mwico gihe rero iyo uvuga yuko uri umwana w'Imana utegerezwa kwama ivyo vyamwa vya mwemu canke ivyamwa bigaragaza by'ukuri yuko uri umwana w'umuco. Rero ico ndakigushimiye ko cane gose ndetse ndanagukeje. Nukuri iyo ntambwe wateye ni nziza cane, biranezereye. Kwakira umwe mu bagowe, mu bashonje, siwe wakiriye ahubwo ubone Kristo yuko ari we uri kurabikorera. Rero Imana ikwezagire cane. Murakoze cyane. Ahubwo Peter ndazi ubu yahisheje n'amasaha ko n'umwana abikora neza cyane. Ahubwo kugira unabibone Sikabimwemera. Reka hajya kujya muri restaurant umusore biragoye, nako nakabiri gatanguye gusa neza. Ahubwo turare ko yasize ku meza kugira ngo dukoreko. Naho byiza cyane nkura n'abagore batatu bayinze. Madamu umvirize ndakubwire, amazi arashuha ntiyibagire wumbeho. Ugasakire mu maboko sizaje kuvugana nawe. Iki rero iki sinaje kuvugana nawe. hewe nibaze mu kera nizira yo kwita mu mata bisaje. biragusha aha ntakiri wawe. We ni wawe si wanje mu cyangwa uje gusohora ubundi. Wiki gasakire rero katsibire muri canzanye. Madame usohoka ho. Inosa ntawe sohora na wewe uri jewe ndagapiripiri katajya abanyange sha. Ewe shetani naho duhiga nituri abawe, turabana b'Imana, ukora uko ushoboye kugira utuguje, ariko ntiturika tururazi. Ewe shetani ndakurahiye, tekereza. Ewe shetani naho duhiga nituri abawe, turabana b'Imana, ukora uko ushoboye kugira utuguje, ariko ntiturika turumururazi. Ewe mwene data wumva uremerewe n'ibisongerezi,